Bakunzi ba Info Plus aho muherereye hose ni munkundire ndabaramutse mwa kino gitondo nizira yuko abo turi kuri fizorere imwe mwaraye neza mwaramutse neza mbere bamwe bamaze gushika ku buzi bwabo abandi nabo bacisuganya kugira ngo bashobore kuba boja ku buzi abo tari nabo kuri fizorere imwe nabo nizire ko mwiriwe neza kumbura abandi ni mwijoro umugira ibihe byiza. So muri make nifuje kubaramutsa mfatiye ku butandukane bw'ibirere turimwo nizera yuko mu by'ukuri Imana ikomeza kudukorera byiza kuko turi abayo. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu? Hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo? Biroroshe cyane. Tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi, construction, ubushoferi, driving, gushikana ibintu ku mukiriya, delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete, warehouse, gucunga ingo, amasosiyete n'ibindi, abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Muri kino gitondo nshimiye ko hari ibyo tuganirako nubwo ndi umwe journaliste tutari kumwe kumbure turaza kuba kumwe mu bindi biganiro tuza kubashikiriza, ariko muri kano kanya nari nshimye kugira bimwe n'ibindi imbanda bamenyesha kumbure bisa n'ibyogirira ikimazi bamwe n'abandi bariko baradukurikirana. Tumaze iminsi itari mike hano kuri Info Plus wanashika no kuri Info hamwe na Akamo TV turiko turerekana amwe mu makosa cyangwa se bimwe mu binyegezwa byihishije inyuma y'izi ntambara zimaze iminsi itari mike zibera muri Kongo, intambara mbere yateguye imyaka itari mike, ariko gushika ubu hariho bamwe n'abandi batarashobora kudutahura, ariko n'uburenganzira bwabo kudutahura, ntabwo ari itegeko, ahubwo kuri twebwe gusa ico dufise nk'itegeko nuko tugomba gushira ukuri ahabona, hama umuntu wese yihitiremwo ivyo agomba kugenderako. So rero nshimye kuza muri kano gatondo kugira ngo tuganire na cane kugwaruka rw'Abarundi mu by'ukuri bagikomeza guhendwa magingo aya, bababesha ngo bagiye ku buzi, abandi ngo bagiye mu mavoyage bimwe n'ibindi, mugabo mu by'ukuri ugasanga bariko batwara mu mihari iriko irategura intambara cyangwa se yaratanguje intambara hano mu karere k'ibiyaga binini. So magingo aya tuvugana harafashwe ugwaruka rw'Abarundi bagera kuri 55 bafashwe ku munsi w'ejo bafatirwa mu gihugu ca Tanzania neza na neza NGARA. Gushika ubu ntibarashobora kuvuga iyo bariko baraja. Mes chers amis, ibi tuba turiko turababwira twebwe ubwacu nta nyungu ziwacu zirimwo, nta nyungu novuga physique zirimwo kuba turiko turatanga izimanuro zimwe n'izindi zo kugira ngo mushobore kumenya ibiriko biraba mu karere k'ibiyaga binini, ni kugira ngo dushire ukuri ahabona, hama kumbure abajejwe gufata ingingo nka hamwe tuba twatanze inkuru baba batazi bashobore kuyikorerako, abandi nabo iyo dutanze inkuru bakumva mu by'ukuri yogira ico bafashije bayifate nkana. So rero gushika ubu biratangaje kandi biranababaje cyane kumva ko hariho ugwaruka umusore inkumi y'umurundi agihendwa ngo ajanwe mu bintazi, kandi mu by'ukuri twirirwa turasemerera. Ntabwo ari twebwe twenyene dusemerera, na leta nta kitari kirakora kugira ngo yerekane ukuri kw'aya manyanga atandukanye ariko arabera mu biyaga binini. Sina leta gusa, ibitangazamakuru byinshi bitandukanye, byaba ibitangazamakuru lokale bikorera hano mu Burundi, byaba ibitangazamakuru by'Abarundi bari muri diaspora,
byaba ibitangazamakuru by'abanyarwanda, by'abakongomani, by'abatanzania n'abakenya, abo bose turiko turasemerera twerekana ukuri kw'iyi ntambara y'ikirabera muri Kongo. Mes chers amis, nimureke guhendwa, nimureke guhendwa. Kuja kurobera urondera akazi si bibi. N'abasokuruza twarumva ko kera abajimanamba kuraba ingene babesha imiryango, ibyo ni byiza. Mugabo nimba ufashe urugendo, nugende ufise certitude yako kazi ugiyeko, ugende uzi neza iyo ugiye. Nko gufatirwa mu gihugu atari n'ici wanyu, bakubaza iyo ugiye ngo jengiye ku kazi mugabo sindakazi, sasekwa. Ivyo ni biki mu by'ukuri? Nibihagarare dukomeza gusemerera dusaba Barundi bene wacu, Banyarwanda bene wacu, Bakongomani, Batanzania, mwebwe mwese mwumva ururimi ndiko ndakoresha. Intambara y'akarere yarateguwe imyaka myinshi cyane gose, iteguwe na RDF. Ndakunda kuvuga RDF mu mbabarire, nuko nyine ari gisirikare atari cy'u Rwanda, si cy'u Rwanda, ni gisirikare gikoreshwa na barugereka kugira ngo bagumize Afrika mu buretwa, sivyo? So reswandizahima abitwa ngo nabahima barateguye intambara y'akarere imyaka myinshi, ariko amayeri bakoresha niyo bamwe n'abandi mutari ko murashaka gutahura. Ejo ku mugoroba ku bantu bari mu magroupe ya BM4+ twarashizemwo audio ndamwite umuhumure, aho yariko yerekana ingene mbere wanashaka ni audio bamwe batahuye nabi cyane, bananasanze ni box bansaba ko nayifuta, banambwira yuko uwo musesanguzi atosubira kandi kuba yotanga ubutumwa ngo ndabucishe magroupe. Mugabo nuko batabitahuye, nshimye kuza ndamwunganira kugira ngo kumbure abatabitahuye babitahure neza cyane gose gusumba, sivyo? So kuba yavuze ngo ivyabaye 2015 ni mu mugambwe CNDD-FDD byaturutse basubiranyemwo, aho niho abantu benshi mutatahuye. Buriya mfatira ku ntambara ikirabera muri Kongo, izi nyeshamba za RDF canke IFPR inkotanyi, yes, bateguye bategura intambara y'akarere. Ijya ntambara baremye ikintu bita M23, mouvement du M23, kugira ngo muri Kongo bazohabe bitwa abakongomani. So hariho umunyamurenge yitwa Petero ari mu gihugu ca Kenya magingo aya, nabonye video yasohoye ariko ashira ukuri kw'igi ntambara muri Kongo. Uwo yavuye muri Kenya aja ku rugamba 2021, sivyo? Kuko ngo baguma babwirwa yuko ari intambara y'abakongomani iri kirategurwa kugira ngo abakongomani cyane cyane mu bwoko bw'abanyamurenge bihereze ijambo. So uyu Petero avuga ko yagiye hama baramwakira bamushikana ahantu basanzwe babashikana, sivyo? Ababa bagiye gusahiriza zijya ngabo za RDF ziko ziragwana muri Kongo. Petero hashitse wihabonye ibintu bitandukanye, nukuvuga ngo amabox y'amasasu yasanga yanditse ko Rwanda Defense, nukuvuga RDF nibyo yasanga byanditse ku mabox y'amasasu. Nukuvuga ibikoresho byose bya gisirikare yasanze ngo ari ivyo by'igihugu cy'u Rwanda. Uwe acaba male ahitamwo kwisubirira inyuma, kuko yagiye gusanga intambara atari y'abakongomani ari y'abanyarwanda. So yari karahantu urundi rwaruko rw'abanyamurenge ababwira yuko batakwiye kwivanga mw'ijya ntambara, kuko ni intambara u Rwanda rwateguye ku rwego rwo hejuru cyane, sivyo? Ibi nako tumaze iminsi tubivuga tubisemerera, mugabo sindiko ndatahura lo pourquoi hakiriho Abarundi meshazami bagishobora guhendwa ngo baje gutanga main d'œuvre muri iyi ntambara. Sindabitahura. Barabahendesha udufaranga nama nabivuze, udufaranga baratubahendesha c'est vrai. Wanashaka bakuresha ugomba ujeyo, hari utwo bagusigira ngo ngusigire umuryango, hari utwo bagwa ngo usigire umuryango. Mugabo ushitseyo
uzotahira twa tundi wasigira umuryango n'utwo wibika ko ngo tuzogufashe washitse hariya baratukwambura. Ni kubera iki none muri ko murahendwa? Rero kuri radio twatanze ejo muri groupe nashaka ndayitange ku muco. Buriya izi nyeshamba za RDF cyangwa se reswandizahima bobo bakora ubwicanyi bweranda, ibi narabivuze, bakora ubwicanyi babanje kubatiza, barabatiza ubwicanyi mbere yo kubabukora. Bivuze ngo ubu hariho abakongomani bataruguruka, bataraba opened, bakizi neza yo kujya ntambara ari abakongomani, yuko M23 ari muvuma y'abakongomani, nayo siko bimeze. Irane do même mu Burundi nibyo byabaye 2015. Reswandizahima bari baracengetereye, barabura aho baza kumenera kugira ngo barabe ingene bashobora gukora intwaro ya CNDD FDD. Baca barondera abo bakorompa muri CNDD FDD, abari ndani mu mugambwe, notama baniyo mbare, ibi murabizi. Bajya buriya niyo ijya kudeta iza gukunda ntirati, niyo mbare bamugira nka Ngeze. Ujya ningeze mu bisanzwe, ningeze yanswa kumwe buyoya ya president ngo ningeze yafashe ubutegetsi bagandaguye ndadaye. Bijya niko no kuri niyo mbare bya no kugenda. Irane do meme naba bakone nanga aba banangaba abariko barahendwa ngo reko ngo ribica bene wabo. Bujya nubwo byoshika bagafata ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa, bajya ntibashobora kuguverna. So aya n'amayeri aba bahima bakoresha. Nukuvuga bo bagutega mwene wanyu, barondera mwene wanyu w'intege nke, bakamuprometa bitagenda, akaba ari we bikika inyuma mu kumukoresha amakosa yo kugira ngo wewe bakunetralize. Nivyo bakoze 2015. Ugiye kuraba abajene benshi bagiye mu migumuko, ntibari bazi umukino wateguwe, ntavyo bari bazi. Benshi ubu bari kwatanga amatemonyage, abari ngahe Bujumbura baravuga bati twebwe twagenda kubera rya mohare, batubwira ibi nibi mugabo ntitwari tuzi la réalité byari binyegeje inyuma. So rero bene wacu nimureke guhendwa, nimubima amatwi. Twarakoze ikiganiro na journaliste twerekana ibituma n'ibyo bafatirako mu kugira ngo bashobore gukonvenka la jeunesse. Ikiza kwisonga yo kugira ngo bashobore gukorompa ugwaruka, baraba ugwaruka rudafise akazi, bagaca barondera ingene rujya gwaruka baruteranya na leta. Wowe kwiteranya na leta kugira ngo uzove mwiki? Wowe kwiteranya na leta ngo bishobore? Nibikunda, nimuve muri ibyo byumviro bipfuye, nimwige kure mu buzi. Wowe utashoboye kugira amahirwe yo kuronka akazi muri leta canke societe kanaki ariyo yose, fata umwanya ushira ubwenge ku gihe, wowe nyine wiremera akazi. Birashoboka. Kareme ejo uzosanga uri kurahereza akazi n'abandi bafite ibyumviro bifuye bariko barahendwa, batashoboye kuronka umwanya wo kugira ngo bare mu buzi bwabo. Franchement ikiganiro ndabikoze mbabaye cyane gose, aho naronkeye inkuru yuko hariho Abarundi ugwaruka 55 rwafatiwe ejo mu gihugu ca Tanzania. Byarambabaje cyane gose. So rero Barundi bene wacu, tureke gutwagwa n'ibihe turimo. Urashobora kubukenya umunsi kubera ikosa wakoze muri kahise, irikosore urema akazi, karondere. Birashoboka. Mu Burundi hariho amahirwe menshi yo kuba wo kwiremera akazi kandi bigakunda. Dufise n'isirema, abashobora nako imera plito, urashobora kumbwira ngo nta ufise wo kurima, ndazi ko bibaho, mugabo hari abahafise. So rero Barundi bene wacu, tuve inyuma y'abasesa nkuyoze, tureke guhendwa na bamwe n'abandi. Agapfa kaburiwe n'impongo. Iyi ntambara yatanguriye muri Kongo, mwumve yo kitagomba guhagararira muri Kongo, kuko ni intambara y'akarere iri bien planifié. Ahantu bibutsa yuko umwe mu ba fondateur ba M23 mwarumvise amajambo yivugiye, yavuze yuko ngo niba bananirwa intambara ya Kongo nta handi bazoca baje, nta handi. None iyi ntambara bayitanguje bavuye hehese? Bo bavuga ko bazoca basubira mu mashamba kurobera kuba abanomade. Batanguje intambara muri Kongo n'abanomade. So rero buriya iyo umuntu agiye kunanirwa mu ntambara, agerageza kurondera
igitigiri nyamwinshi c'abantu reka mvuge bazomufasha kurobera, bazomufasha novuga kuba mu bihe bibi aba yiremeye, bazomufasha kuba mu gahinda. Bose mbona ingene bivuga mu majambo make mu Kirundi, mugabo bagerageza kurondera igitigiri c'abantu benshi kugira ngo akumbure bagaragaze yuko bari bafise ukuri, mugabo kuri kwabo kutashoboye akumvigwa. So intambara yo muri Kongo, mes chers amis, ntabwo ari intambara y'abakongomani ku bakongomani, ni nkuko jizokumva intambara yatangure kandi mu Burundi canke kumva yatanguye muri Tanzania. Ibi ni ibintu twama twasemereye, mes chers amis. Tureke rero gutiza umurindi izi nyeshamba za RDF reswandiza hima, ariko si abahima bose, ndakunda kubivuga. Hariho abahima batava kurizima, nukuvuga banyotegwa kwa maribo bari hejuru y'abandi bantu bose. Abarundi bo niko ndavuga bariko bashaka ko akarere kose bagashira mu minwe yabo bakayobora. Ese basi niyaba aho bayoboye batwara bene gihugu neza, batabica, batabanyagutwabo, ni ibintu bibabaje cyane gose, mes chers amis. So reka ndangirize ngaha, nshimira mwebwe mwanteze amatwi, mwabanye nanje kuva mu ntango kino kiganiro gushika aho kigeze. Kumbure mu masaha make cyane ari imbere turaza kongera mu bindi biganiro bikurikira turi kumwe na journaliste. Ciao ciao.